Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bismillah wassalatu wassalamu wabariki ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Ikhwata bil iman, chuti ba Islamu n'abarundi kazi, anje gushimira Imana mushobora byose no kwizina ryayo ndatanguye. Hanyuma abayisilamu mfise agahinda kenshi cyane ku bantu bazi uyu mushehe wacu shehe ya salam, ku bantu bazi uyu mushehe wacu Saifullah, akaba haheze ikiringo c'amezi ashika kuri 2 ariko aratangaza yuko yabuze irengerero. Bamufasha agiye gusengesha alfajiri ari kumwe n'ujya muhungu wiwe, mugabo abasilamu tukaba twicaye tutanavuga. Wallahi birambabaje cyane. Ijwi rya Sheikh Abu Salafi Allah muhifadhi ryanshikiriye nanje riramvyura. Kwa kweli hadisi y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam igira uti, ni munusuru mugenzi wanyu ahaka muslimu inkana zalimun au madlumu. Nusanga ariwe ari muri zuruma canke ariwe ari karazuruma, utegerezwa kumugwana ku mugenzi wawe ibihe byose. Sheikh Saifullah ni dai, ni shehe mugenzi wacu, n'umwarimu wacu yatwigishije twebwe abajene, n'umwarimu w'abasilamu benshi. Uko byoba kose, nimba wosanga kweri muri dawa yiwe yoba yarakoze ikosa kumbure ryo guhamagarira abantu muri zirya nzira za jihadi n'abandi, uko byoba kose yategerezwa kugwana ko nka mwene wacu nk'umusilamu. Nimba ari mwikosa tukamuhanura, tukamenya amakuru yiwe, tukamubona. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam avuga uti, mugwane kuri mugenzi wanyu nimba ari zalimu canke ari wari madlum, nimba ari wari karanyanyasa canke anyanyasa. Abanyeshuri b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam baramubajije bati, ni gute twe turumva ko twamugwana ko nimba ari wari aranyanyasa, none ari wari ko arazuruma, naho ari wari muri zuruma, ni gute twamugwanako? Intumwa y'Imana uti, nubwo wo muhanura gusa umugwanyeko, twebwe turicaye kimya kandi atabuze bubure gucyo twararose amakuru ko yatwowe n'abajeje umutekano igihugu cyacu cy'u Burundi. Barundi kazi, wenda ntimusangiye n'imyemerere ariko ni umurundi mugenzi wawe. Rero uko yokora ikosa kose twari dukwiye kumenya amakuru yiwe. Nyakubahwa Mufti, turagukunda cyane shehe na y'abagabo Salumu, nawe mufatanije uburongozi. Nyakubahwa umukuru w'igihugu cyacu ciza Evariste Ndayishimiye, turamwubaha kandi turamukunda nk'umuvyeyi. Abarongozi batandukanye mu bintu by'amaperereza n'ibindi, n'ukuri mudufashe, muduha amakuru ya shehe. Ashobora kumbere kubazira n'irindi kosa, muga kumenya amakuru yiwe ni byiza cyane. Abasilamu bafise agahinda ugerageje nko kumva iyo audio ya Abu Salafi. Inshallah ata watu wasikiri ku audio ya Abu Salafi. Uyu ni umwe mu bayisilamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، والصلاة والسلام على رسول مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم هو وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، nyuma yayo mfashe kano kanya gutangariza abayisilamu no kubaha buno butumwa abayisilamu bo mu Burundi
bari mu Burundi n'abari hanze y'igihugu canke se abayisilamu bose kirusange. Buno butumwa bujanye na Sheikh Saifullah yahoze ari imamu mu Kamenge muri Mirango. Uno mushekhe arazwi, ari maarufu na cane cane umwisilamu wari wese yabaye Bujumbura canke se ahaba. Uyu mushekhe arazwi kugeza no muri komedi, uyu mushekhe arazwi, ariko ikibazo gihari ubuya yarabuze irengero, kandi nta nkeka nta gukekeranya irengero ryiwe komebu irarizi, komebu yose irengero ry'uno mushekhe rirarizi, irengero ryiwe. Kuri ubwo rero nigire icyo itangarije abayisilamu ku kijanye n'uno mushekhe, kuko ni umushekhe mugenzi wabo. Nta kuntu umushekhe mugenzi wanyu yobura irengero nk'uko akagenda akagirire mubizi, mubifitiye amakuru, ntimubikurikirane, ntimunabitangariza abayisilamu. Ubwo n'uburyarya kwa kweli, ubwo n'uburyarya mukigira yamumenga nta na kimwe kigeze kihaba. Umuntu abure asize umugore n'abana, muce mubifata yuko nibisanzwe nyine ko atana kimwe kigeze kihaba. Mukaza kwa kweli imbere y'abayisilamu mukabasengesha amasengesho atanu ku munsi, mukabaha inyigisho zibubaka imitima, ariko mukabahisha ukuri nk'uku, mukabiyororeka, mukiyororeka ku bayisilamu nk'uku, mukigira intama intore imbere y'abayisilamu. Kumbe muri abantu muri mfisi, nta kuntu umushekhe mugenzi wayo yobura muri iki gihe kingana ukuya, amaze igihe yarabuze mugakawuka, ntabuze ejo canke hirya y'ejo haheze igihe mugakawuka nyene mugaceceka, yahumenga nta na kimwe kigeze kihaba. Kwa kweli abashekhe bo mu Burundi ko mufise uburyarya nk'uku burengeje urugero, ni mu mutinye Allah subhanahu wa ta'ala, ni mube imvuga kuri inna Allaha ma'a sadiqina. Bijya mubwira abayisilamu namwebwe nimugerageze muze murabishira mu ngiro, nimutangariza abayisilamu muri mimbari zanyu, mu misigiti yanyu, eka kirusangi no muri ayo mamedi yabirirwamo, mutangariza abayisilamu ku bijanye na Sheikh Saifullah. Yasize umuryango, yasize abana, yasize umugore, yasize inshuti n'abayisilamu mwese kirusangi. Muvuga yuko mukunda abashekhe banyu, uru nirwo rukundo mubakunda, bashobora kubura nk'uko hama mugaceceka mukaguma mwidogera gusa mu matama, muvugira gusa aho mwicaye mu mazu y'iwanyu, mwidogera gusa mu matama gusa. Nimuserure ijambo riseruke, abantu bamenye ikibazo gihari. Rasuli sallallahu alayhi wa sallam avuga ati ujya wese azobona man ra'a minkum al-munkar, ujya wese azobona kibi kiriko kirakogwa atagikuze iki faliyuhayyihu biyadihi, agikuze ukuboko, adashoboye wa bilisanihi navuge, adashoboye kandi ngo nababarire mu mutima, ariko ngo iyo niyo imani iciriritse. Waislamu twese rero karashize ingari tugire imani iciriritse, tunariko no kuvuga twidongera gusa mu matama. Ikintu gikomeye nk'iki jewe ndabizi neza yuko rino jwi ry'iwanje ni rimwe, ariko riserukiye amajwi menshi, abayisilamu benshi. Kino kibazo barakibaza, Sheikh Saifullah yagiye hehe, yaburiye hehe? Rero ino audio ukayironka yirungikira abandi n'abandi, kugeza yaho ino audio iza gushika kubo yiga komebu mufti na y'abagabo Salum. Ino audio imushishire kugira nimba yahora vyirengagiza abizi abishiremo ishaka, nabo biri kumwe bamenye yuko uno mu Sheikh Saifullah abayisilamu ntituramwibagira, kubera ko no munsi niwe, ejo ni jewe, hirya ejo n'uwundi. Nitwaguma ducecetse tuzoguma duceceka kugeza ryari? Uno munsi ni Saifullah, ejo ni Abu Salaf, hirya ejo n'uwundi.
bizoce biba kamere kubera ko bazoba baramaze kubona yuko baba Isilamu n'ibinyabwoba ntibazi kwivugira haki zabo. Ko umvise oje ya Abu Salafi hafidhahullah mani mubungabunge uko iryo tangazo jera naribonye bari nibaza ko ari ibintu byaciye bihera, nibaza ko kumbure biba byaraheze, ariko kuva ndaribonye takriban amezi abiri araheze. Bayisilamu nshuti zacu, ni kweli tugira ibihagararo bitandukanye uko no mu gutahura ugutandukanye, kuko waraho Allah avuga uti la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din. Imana ntiyababwiye ngo mugire ibintu by'ingwano kuri bajya anyi batariko barabica babahura imyemerere yanyu. Abarundi batari abasilamu tibanye neza mu kumvikana, abarundi b'abakristo nta kibazo bifitiye, nta gwanko bafitanye n'abayisilamu, ntibatwanka, tubaniye neza. Kubwanje niwo mubano wanje mbona nabo. Wenda arashobora rero kuba ari umushehe akaba yaranyereye kuri nani, kuko turabizi byarikanze no kubafunga hiyo hambere be n'aba Sheikh Khalid. Wenda ugasanga niwo musimamo wabo canke w'ico gihe wa kiriya gihe, bivanye nuko babona canke batahanye ivyiyumviro n'abandi. Turabizi Imana ntikunda abantu basotora, Imana ntikunda abantu bagira urwanko. Avuga uti ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin. Bari tubagirire neza aba bagenzi bacu tudasangiye imyemerere, kuko Imana ikunda abagiri neza. Wenda kugira neza kwacu bikabayobora mu Busilamu. Nanje ico nico gihagararo canje n'abayisilamu no kubahanura. Fisi igihagararo cyuko dukoze ibyiza tugakora neza, abasilamu abatari abasilamu tuzobakwegera mu Busilamu. Mugabo wumvise amajambo Abu Salafi yaje kuvuga arakomeye cyane, birababaje cyane uko yoba kose. Rero mwotuma mufata abashehe bacu batware bacu mudukuriye mukamwicarika ahantu mukabereka nimba ko ibyo bakoze atari ibyo bagakosorwa. Mugo umuntu kwicara iminsi ngaho utazi ibaze yaza kuba ari wewe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قال رسول الله والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ntashobora kwemera umwe muri mwebwe mpaka kunde mugenzi we bijya kundira umutima wiwe. Nde muri mwebwe yokunda kwemera iki kiringo Sheikh Saifullah amaze atamakuru yiwazi akamara ico gihe ari kure n'umuryango nk'iki, atanuko azi basingana mu gasho bumwe mu busho kwera abategetsi b'inguko mudufasha. ikhwatal bil iman la yu'minu ahadukum. Simwemera amana umwe muri mwe mari iki kiringo Sheikh Saifullah amaze atamakuru yiwazi akamara ico gihe ari kure n'umuryango nk'iki, atanuko azi basingana mu gasho bumwe mu busho kwera abategetsi b'inguko mudufasha. ikhwatal bil iman la yu'minu ahadukum. Simwemera amana umwe muri mwebwe n'ijuru ntazorironka mu gihe adakunda mugenzi we ma yuhibbu nafsi, bijya akundira umutima wiwe. Ngo mugwa mutangaza amatangazo sinzi
mwubake imisigiti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ntiyabwiye Bilal yurire hejuru kuri Kaaba, aramubwira yuko amubwira ya Bilal, ewe Bilal, iyi Kaaba ni afdalu inda Allah, iri bora, ni ikintu cy'agaciro imbere y'Imana, walakin ariko wewe Bilal anta afdalu minha, wewe uri bora kurusha al-Kaaba imbere y'Uhoraho Imana. Al-Kaaba inzu y'Imaka, ingoro y'Imaka. Mugamwe mugwe mubaka imisigiti, mugira ibinya. Sheikh akurikirwa n'abantu benshi ariko aranyanyasa. Nibaza ivyo mwubaka ko bifise agaciro kurusha abamenyi. Ivyo mwubaka bibaza ko bifise agaciro kurusha kunusura abasheikh bacu, abayimamu. Ikhwata bil iman, turabasavye dufashanye nk'abarundi twese, imyemerere yacu kwiba kose, abarongozi b'igihugu cacu ciza, wenda batumenyesha ashobora no kubaziranira irindi kosa, mugabo duha amakuru ya Sheikh Saifullah. Mana mushobora byose babungabunge, shira imihezagiro mu banyu no mu byanyu, zibahe no kurangiza neza kuri ino si, ifashe iherezo ryanyu rize ribe ryiza kurusha intango yayo. Ndabasabiye ku Mana mushobora byose, ibashire mu nzira y'ubugororotsi gushika umunsi wacu, idushire mu nzira y'ubugororotsi gushika umunsi wacu wa nyuma kuva kuri ino. Allahumma amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nibwo buryo tubona bwo kubisaba ubufasha kuri shehe wacu, gukora video nibwo buryo tubona, ubutumwa nibwo buryo tubona, nta yindi nzira twe tubona dushoboye. Assalamu alaikum.